mu bisanzwe ingorane ziri muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nizifata imizi muri kahise kacu ka kera, bimwe twovuga abafaransa bavuga problème de société. Nkuko mwabivuze twabaye mu bintu byinshi, ku by'ukuri twama twagize amanama menshi, twaragize amanama menshi mu ntumbero y'uko aba procureur batohora bafunga abantu bafatiye ku madosiye y'abantu baburana ivyabo, ariko usanga muri ka kamere kagumye karanga nkumbure aba mu kazi kabo, aho nkumbure umuntu yaza tifungira umuntu ariko wa gatandatu, ivyo vyarabayeho cyane, ariko wa gatanu tifungira umuntu bafitaniye amadeni tikugira ngo yibwire. Ivyo vyarabaye hari byinshi. Rero ubu kugira ngo abafisa mu mabanga yo gufunga abantu bibavemwo bisaba inyigisho nyinshi. Ko nk'ubu twarafashe strategie yuko ata mu procureur yoshira umufungwa mu ibohero hatabanje kuja inama n'ingingo ngo bavyumvikane hagati y'abamutwara mbere no ku rwego rukurikira, ariko vyaragaragaye yuko baguma babica hirya no hino bitakurikizwa. Ivyo rero bikaba kubera kagatima kamye kabaranga, bisaba yuko haba inyigisho, haba no gufata ingingo bibaye ngombwa kugira ngo iyo nyifato ive mu mitwe yabo, kuko burya ibintu bijanye n'ihinduka si ibintu umuntu yamye muri ivyo ko bamye bahanahana yuko ba umuprocureur ubaye umushikiriza amanza ari kibanza cy'ukuronkeramwo nkumbure ibiturire, kuko ivyo vy'ibiturire vyamaze kuja mu mibereho y'abantu, yamaze gukura vyumvuko, yamaze kubaha vyumvuko, ni ibintu bigoye kugira bive mu mitwe y'abantu, bisaba inyigisho nyinshi kandi bigasaba no gufata nkumbure mesure qui s'impose kugira ngo bikunde bive mu mitwe yabo. Rero ivyo vyuko hofatwa meni izo strategie, ivyo byose nivyo koreka kugira ngo habe guhindura imyifato, habe no kugabanya abantu mu mabohero. Kandi hari n'ikindi nyene icubahiro, erega muri ya ntumbero yuko abarundi hari abamenyereye gukamisha ibintu bimeze uko bitameze. Erega nobabwira ko hariho n'abamenyereye gukamisha ivyo vyuko abanyayo ari benshi baharonkera ubuzima muri ya masoko. Erega nkumbure harimo n'ababigwanya bavuga bati abanyayo nibagabanuka tuzobura isoko. Navyo ivyo byose n'ibintu biri kombina, ugasanga ni ya problème de société ituma ivyo bintu byose bibaho. Kandi rero changement nayo ni si ibintu biba uyu munsi ngo bice biba bihindutse, ni processus zisaba gukora meni izo mesure kugira habihinduka.